Malingo, malingo, biasala, malingo, malingo, yanaua, malingo, malingo, biasala, malingo, malingo, yanaua. Ariho ni nyinshi muri kino gisagara ca Adelaide, kwaya ni nyinshi pe, kandi mpenga ntaco zibaye kubiye kudifarije ni kwaya ni imwe ga Jairos. Okay. Kwaya waziga iki? Utubwire kabisa bavyumva bariko baragukurikirana haja boss. Okay. Vuga icatu bitako kufatanya. Munca make bwa mbere bwo nkuko mwanzanye hano cyo gituma twovuga ntacu ndabagaya ko kinini cyane gose nkuko ariko kirahari gitoyi. Munca make ni cyo gituma nabwiye kirahari ariko ahandi naco urumva barakora. Babwire rero gukora barakora. Gukora baragira mpanda bivuga gukora baragira bavyumve sinikunda bagaye bararirimba vy'ukuri kuko bariko bararirimba sino batora amakosa ngo ntibashoboye oya uko baririmba kose ndabikunda mugabo ingorane y'amadefo nabatoyemo ni imwe amakwayo ngaha ngo ndabivuge bavyumve amakwayo ngaha nka yose rimwe ro mu ndirimbo ziryoshe nabonye abantu benshi bakunze Chombo Chombo original Chombo yaje gute nakuvuga ko Chombo ukuntu yaje uko igikoresho fake ntigishobora gukorera Imana. Chombo original rero navuze iyo original ako Chombo original ivyombo vyose ni birameze neza amuka ako original nikawa mukozi w'Imana akora ibintu bihimbara Imana. Mimi ni chombo kisichomtumikia mtu yeyote mimi Mimi ni chombo kisichomtumikia mtu yeyote mimi Mimi siyo fake Mimi ni original 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 Madonna alikuwa ni chombo kweli kweli. Sikia chombo 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 kinamtumikia Bwana chote ni original. Mtumishi anayetenda mema mbele za watu huyo ni chombo sahihi mbele za Bwana chote ni original. Chombo 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 kinamtumikia Bwana chote ni original. Ni waimbaji wa Mungu chombo ni chombo mbele za Mungu. Bwana chote ni original. Askofu original. Sio fake original. Watumishi original. Sio fake original. Waimbaji original. Sio fake original. Masalashi original. Sio fake original. Wazee wa kanisa original. Sio fake original. Gelele oh yololo Egome turagarutse ni The Story Room TV turagarutse mu biganiro araci igihe tutatanga ibiganiro ariko ubu turagarutse rero turabahaye kaze mwese mudukurikirana abari ku migabane yose yisi abamaze gukora subscribe n'abatarayikora turabinginze please fyonda kuri subscribe ufyonde no kuri kaya kazogera kugira ngo igihe cyose dutanze ibiganiro ushobore kubironka atakibazo. Jewe nitwa Felix ushobora kunyita Albert. Uno munsi rero dufite umutumirwa dufite umutumire cyangwa umutumirwa. Uno munsi twabazaniye umukozi w'Imana twabazaniye Chombo. Jairos gute namahoro biragenda neza turakomeye cyane gose vraiment sinzi nkamo mwiri impore batwe twiriwe amahoro turashimba Imana. Madamu n'abana bari bien. Madame n'abana barakomeye bose baraho turashimba. Yego uyumva gute kuba uri kuri kamera za The Story Room
ukuvuga yuko muno mwanya novuga ati ndashima Imana cyane gose kuko ibintu byiza cyane gose kuba uri imbere y'ikamera yego uri kuravugana n'abantu bakomeye nka bamwebwe ni ibintu cyane ari byiteka cyane gose yewe nuko kabisa burya mu bantu bakomeye na jewe ndimwo kabisa uri giti kiturirwa cyane gose kuko mwe muri abantu bakomeye cyane gose nabo murabo kubaho urakoze cyane urakoze kunyangira ubwishime nuko nyuma ya kamera kwa kundi nyene hari Herman muhinga wacu kuri kamera kandi anadufasha no gukora production yose y'ibi biganiro dukora turiko tuganira turi mu gisagara ca Adelaide mu ntara y'amajepfo y'igihugu ca Australia turizera ko mwese aho muri ko mukomeye abari muri Amerika cyane cyane ni benshi tumaze kubona baduha ama comment batwandikira badukomeza abari muri Afrika ni benshi abari Nyanzarake Bujumbura Gitega mu Rumonge ni benshi turabashimira kuba mukurikirana ibiganiro byacu harabari muri Tanzania harabari ku mugabane wa Buraya za Norvege harabari za Asia harabari henshi cyane hatandukanye ku isi turabashima cyane kuba mudukurikirana ariko turabibutsa yuko abatarakora subscribe mubikore ufite icyumviro cyawe duhe comment twandikire inbox twabigushimira byo bari byiza turipfuza comment zanyu turipfuza inama zanyu kugira ngo dukomeze kubazanira ibiganiro byiza bibereye kandi bishimishije nico cyumviro cyacu nuwo mugambi dufise turipfuza kuganira n'abantu bafite ibimiro bitandukanye kugira ngo dukomeze guterama dukomeze guhanahana ibyiyumviro naco cyatumye buno buhinga Imana itwemerera bukabaho kugira dukomeze kuganira no guhanahana ibyiyumviro turabamukije rero mwese tubaha kaze muri kano kanya tugiye kuganira n'uyu mukozi w'Imana Chombo ndi hano amakuru yawe rero no kwiturashije murakomeye turakomeye cyane gose kujya kwibuye umunsi ndiko ndakwita Chombo ariko abadukurikirana ndazi benshi ntibakuzi yego twibwire rero n'abadukurikirana kugira ngo bakumenye okay je mu ncamake ku mazina y'uwanje kubatanzi banyita Jairos Matona Karegeya niyo mazina y'uwanje abantu benshi basanzwe banzi niyo mazina yanje mu ncamake yego Jairos Karegeya ni umusore oya ntabwo ndi umusore ndi umugabo ndubatse rubatse yego abana bibanga nimbatari banga ubu ndafise abana babiri abana babiri cyane gose abana babiri urumva ko ndiko ndasaza ndiko mu yindi ntamba okay ni byiza cyane afite abana babiri ni umushinga ntahe niko tubivuga mu Kirundi iwacu arubatse sawa imyaka ingahe muri Australia imyaka 3 ubu ndakubise imyaka 3 n'ukwezi kumwe imyaka 3 n'ukwezi kumwe hano muri Australia jewe maze 15 mu kwezi kumwe zwankwije 16 nico gitubona kuvuga ati wowe uri umuntu ukomeye cyane gose rega imyaka 3 n'imyaka 16 numva ko imyaka 3 umwaka wa mbere ameta 6 ya mbere byari bimeze gute kuva shika hano ameze 6 ya mbere kweri byari binovuga ati byari ibintu hamwe byari byorosha ntibyari byoroshe bivanye kuko urazi yuko uvuye ahantu wamenyeye uje ahandi hantu hari ukuntu aho hantu hashaka ni ibintu bishasha umanza kwiga canke utangura mu buzima bushasha mu ncamako butanguye rero mu mezi 6 ya mbere maze gushika hano byasabwe yuko hamanza kunkanga hankanguye mugo inyuma y'amezi 6 none ace ntangura kubona ko ubuzima byatanguye kuza bitangura kwipanga neza urabona ko ukora akazi bitangura kuvuza nuko ubuzika imodoka gifise amahembe n'amatwi nuko kabisa ariko wewe wavuye mu gisagara ca Nyanzarake none na hano ko ari mu gisagara nyene byagukanze gute kandi wavuye mu gisagara ukimukira mu kindi burya Nyanzarake iwacu nta hameze neza kandi hari gisagara ariko igisagara ca Nyanzarake n'igisagara ca South Australia aho dusanzwe dutumbereye biratandukanye kuko uravye amabarabara y'iwacu n'amabarabara yo ngaha nibindi nibibazo usanga rero mwizo nzira usanga nyene biratandukanye mu izo nzira rero mubu no kuvuga yuko nubwo uvuye hari umenya kunyonga imodoka gashika hano bakabwira ati twaza hari ukuntu usanga bamaze abantu babandi kuko amabarabara yo ngana yari biratandukanye bigihe baza baratwara mu ncamake sinatwaza
eba naje ni basikeri nayitwaza nyene kwibahati ariko ya nuko nyene kubishimira Imana nuko kubishimira Imana nariko ndakuvuga ngo wivuze wavuze amazina yawe ariko usanga ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nsanzwe nkora akazi ka food process. Ku batabizi naho nkora mu bijanye n'injya mu ncamake. Yego niko kazi kiwanje niko kambesheje yo gushika ino saha. Ngakubesheje. Yego. Watubwiye ko witwa Jairos Matona, ndibaza ngira ngo uwo Matona ni umutama wawe. Yamaze kudutangurira, yamaze gutaha. Benshi baramumenye yari umuririmbyi. Ndibaza nk'abantu bari mu Burundi, benshi mu Burundi baramuzi, indirimbo yaririmbye ni kwa ya Ujumbe zaramenyekanye cyane. Bashiye mu makambi y'impunzi uko baramuzi. Nawe usikaba uri umuririmbyi? Yego mu ncamake je ndo umuririmbyi ndakunda kuririmba cyane. Yego. Canke ni wa mwungu wagwari uzi nyene umutama hari ukuntu yabigisha kuririmba watangwe kumenya ryari kufise iyo mpano yo kuririmba Jairos? Mu ncamake je gutangura kuririmba kuri wanje sinovuga ati ngo na mu ncamake ho nabitangura umwaka nabitanguriye mu mwaka wa 2010 niho natangura kuririmba na mutama. Oya sinarimbana n'umutama ahubwo naririmba mu ikwaya y'ugwaruka. Ikwaya y'ugwaruka hari he inyanzarake? Hari inyanzarake ahantu bita mu Gisenga. Muri zone Kabonga niho natanguriye kuririmba. Rero ukuririmba kwanje novuga ati nasanze ni ibintu vyanje muko nyene ahubwo novuga ati ni vyandi bavuga ngo isase riva ku cyuma. Wumva bikunze? Ndumva ndabikunze mu bwo buryo nsanga burya ingabire umuhisi yarafise nsanga naje menga ndayifise ko akantu gatoyi. Niho uburimbi bwanje bwatanguye gukomerera ntangura kuririmba. Kuririmba mugwaruka? Nje mugwaruka yego. Ubona kumenga biriko birazamwo, ubona kumenga umwimbu uri kuragaragara. Kuraduga yego. Utangura no gusohora indirimbo zawe. Narabibonye menga warasohora indirimbo ukiri mu Burundi? No kuvuga yuko maze kuririmba muyo kwa y'ugwaruka. No kuvuga yuko harageze igihe barantora umurongozi umukwaya master nari umukwaya master. Maze kuba umukwaya master ndatangura gutunga indirimbo ya mbere nko kugerageza kugira ndabe ubona birakunze irevo yiwanje ahigera. Iyo ndirimbo maze kuyitunga ego ndayibuka cyane gose. Dushireko gatoya twumva. Ivuga mbega urukundo rw'Imana yacu rurahambaye cyane. Ego iyo ndirimbo niyo ndirimbo natangwa gutunga. Ndayishira mu ikwaya y'ugwaruka. Maze kuyishira mu ikwaya y'ugwaruka irakundwa cyane n'abantu. Ico gihe mbe tuyiririmvye ishengero baresabye tuyisubire mu inshuro zibiri. Turayiririmba tumaze kuyiririmba nto naco ntangura kubona bati bya bintu bagabo si ibintu bisanzwe. Ntangura kubona yuko ingabire yanje kwiri neza ko nobandanya ukomereza aho nyene. Nkomereza aho nyene mu ncamake. Yego. Urakomeza uraririmba cyangwa gusohora n'indirimbo ukiri mu Burundi? Ego narasoha indirimbo mu Burundi. Narasoha indirimbo kuvuga yuko indirimbo muzo nasoheza mbere hari indirimbo nakoze bita Mwambaye Imara. Ego hari indirimbo bita Maisha ni kama maua. Narakoze n'amakorasi atandukanye zirahanizo zose ariko ntabwo ziri ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntabwo ndari bwazishire ko ariko izo ndirimbo zirahari nizo dutangwa gukora kuko ico gihe ntangura kuzikora YouTube senari yatangura kuyimenya ko yihari. Urabona hariya naho wavye w'inyanza wane mu gisagara hari gusanga igisagara bitandukana nyene. Usanga ari gisagara mugabo nyene ari gisagara cyo mu Burundi ugasanga rimwe iterambere rishikayo ryaratevye. Bakuvuga yuko uko ico gihe dukoze indirimbo ntigesaba ko tudishira kuri YouTube. Warakora hama ugaha bagenzi ukabaruka mu masimu mugahana bakagenda bahana ubwo uko niko twabikora mu cyama. Indirimbo zari zizimbye gukora kwasanga ari uburyo bwinshi ukacupfa guha abantu ko nyene ntibako kwagwara uruhombo rumwe rudasanzwe ariko nyene byari ibintu by'umuntu akora kubera bikunze. No kuvuga yuko ni yangabire nyene wasanga umuntu afise kuko iyo umuntu afise ingabire ijya ngabire kugira ngo yihebe ngo agarukiriza haje usanga bitoroshe kuko
mu bintu biryosha abantu bakunda uburirimbi ni ikintu cya mbere rwose abantu bakunda Okay. uzoraba niyo umuntu afite ingabire yo kuririmba kwera usanga muri we hari ukundi kuntu usanga ameze usanga avuga ati ndi ikintu gikomeye babona hari n'uwundi usanga atazi kuririmba avuga ati noba n'ingabire ya naka byonjohera rero no kuvuga yuko mu buryo twazikoramwo je mu buryo bwanje nazikoramwo indirimbo nazikora sinagomba kuzikora kugira ngo ndonke amahera oya nazikora kugira ngo ijya ngabire yanje ntigwe ngume mbandanya ndabirevu yanje hiri kiragera kandi kugira ngo kujya nazandika nazandika kugira ngo burya butumwa ndikunda ririmba nkumbure bushike mu bantu bataramenya Imana kugira ngo bayigaruke vuga ijambo ry'Imana ryumvigwe nka kujya ko umuntu ashobora kuvuga ubutumwa mwibarabara be nuko ntagire umuntu amuhemba ibyo matuma twabibonye ku mateleviziyo canke ku ma social media rero jewe narakora indirimbo be nuko nyene nkayitanga sinajari nubwo nayikora ku 50 narayitanga kugira ngo by'amarundi mugabo kana by'amarundi ntivyara amadollars vyara marundi no kuvuga narayitanga uko nyene nkavuga ati indirimbo nkumbure nibwo izoshika ku muntu ataramenya Imana nkumbura azokwibuka ati Imana iracariho agaruke uko niko nabikora mu ncamake uratanguye kuririmba uri mu Burundi usanga bitoroshe usanga bitagoye indirimbo zawe uraririmbye zitanguye kumenyekana mu gace utuyemwo ngira ngo no mu ntara mu gisagara ca Nyanzarake baramenya bati hariho umuhungu atanguye kubyifatamwe neza ariko kenshi bikunda kugora iyo ukiri umusore birakunze kugora mu ncamake birakunze kugora ariko si cyane none ibanga ijyahe wakoresheje kugira ngo ntitumve ko Jairosi byahereye mu ndirimbo zibiri nyene akaca ryama novuga ati tugaruka handi nyene ni yangabire iguma kuko umuntu afite ingabire muri we iguma ibira dufate nk'ubu uricaye uravuga ati okay none jewe nk'abantu bari basanzwe banzi ko ndirimba basanzwe banzigamwe ingabire yo kwandika canke kuririmba none hamwe no yiheba abantu baguma bagirane baguma babaza mbega ko wajyame biri gute rero jewe kiracongora kugira ngo mpagari ku mwuga wo kuririmba kuko nasanze ari biri bindimwo ni ibintu nawe uhagarika bikugora nubwo no bihagariko birangora na mahoro ndabura mahoro birumva nubwo mba nicaye ahantu ugasanga hari indirimbo ije mu mutwe ugasanga nayanditse nkavuga ati indirimbo ntiyo kwijana kunyene nkumbure hari kintu Imana yagumvye gukora kugira ngo ubutumwa bushikira abandi bukize benshi rero je kubwiwanje ukuntu meze birangora kugira ngo nisharike ingabire yiwanje mukanya nk'iyifisi birangora bindi mu maraso mu ncama ego nibyo wararirimbye mu Burundi ushika hano muri Australia ntiwari bwamenyekane cyane mu Burundi ariko ngira nko mu gisagara ca Nyanzarake muri ntara y'ubumanuko Makamba mu gihugu cy'u Burundi ndibaza woba wariko uramenyekana bigenda gute kwereka usanga kenshi abaririmbyi tumenya arabi Bujumbura gusa abaruguru mu bura connection canke bigenda gute ko usanga umenga abaruguru ntibakunda kumenyekana cyane mu ncamake so kuvuga yuko ngo habura connection nubumwe usanga butahari hagati yacu twebwe abaririmbyi no kuvuga yuko urasanga umuririmbyi yateye imbere kugira ngo azamure ujya wundi mutoyi ari hasi amuhe collabo bakorane kugira ngo nawe aduge ugasanga biragoranye ukaje usanga umuntu yamenyekanye kugira ngo aze gukorana wa wundi muto yavuga ati oya noba nibonekanije nabi kandi umuntu nkomeye ko usanga aciye agenda ariyerekana ukundi kuntu akagomba kwerekana isura mbi kujya wundi mutoyi nicyo gituma rero asubwo yuko ngo baruguru ngo ntabwo bazi kuririmba mu ncamake abaruguru barazi kuririmba kandi inyandiko yabo irabereye vraiment turavye nko mu gace k'Inyanzarake hari abaririmbyi batandukanye benshi cyane gose bashoboye kwandika bashoboye kuririmba ariko babura ico novuga ati babura intuzeye inguvu canke umuntu ashobora kugirane kubafata ukuboko akabakwega avuga ati bagabe nimuze dukorane kugira ngo namwe ubutumwa bwanyu uko mungana kose kugira ngo ubwo butumwa mutanga kugira ngo bumenyekane bushike hejuru
abandi bose bababone ko muri kuri tere ariko ivyo mu Burundi haracariho ca kintu cyo kuvuga ati kwikunda umuntu aramenyekanye akanka guteza imbere n'uwundi ico nico kintu cishe ariko n'ubundi bwobwo bari bashoboye kuririmba gusa babuze abantu bo kubafata ukuboko bakabamenyekanisha kugira ngo ingabire zabo zigaragare yuko ko Nyanzarake ifise abaririmbyi bakomeye ko na Nyanzarake hari abaririmbyi bakomeye turacakomeza ikiganiro turiko turavugana n'umukozi w'Imana umuririmbyi wa gospel Jairus Matona nimba utarakora subscribe nkomeza kukwibutsa ukore subscribe utange comment ibi ni ivyumviro vyiwe nawe urashobora gutanga ivyumviro vyawe kugira ngo vyose tubishire hamwe twubaka ikintu kizima umuziki wacu w'u Burundi umuziki wacu wa East Africa umuziki wacu wa Africa muri rusangi ukomeze gutera imbere dushigikira abaririmbyi kugira ngo nabo nyine bakomeze batera imbere bavuga ubutumwa umuziki wacu umenyekane hose Jairus 2019 uba urashitse muri Australia yego cyane wifashe gute umunsi bakubwira bati mugabo visa yabonetse uragiye wari umunsi vraiment novuga ati uwo munsi sinaryamye no kuryama kuko urazi iyo nivyo kuri kuko inkuru wayirose uri hehe ico gihe inkuru nari nayirose njyamye nari njyamye kabisa umva telefone iravuze numva telefone irasonye bagize ati urazi n'amakuru hari mu ijoro ryamye hari ku mutaga hari mu masaa 8 nduhutse nyene nari mvuye kandi hari ku musi wa Mungu mvuye ku rusengero nduhutse bagize ati vizira sohotse witegure uririmbe kuzugumira mu maguru jewe no kuvuga yuko uwo munsi nari mfise inzara nashe numva mwanya mpaze by'ukuri numva ndahaze mvuga ati ntahaje yo kurya vizira mpagije rero kuvuga yuko kweri navyakiriye neza kandi uwo munsi ndawibutse numva ko menga binshira hano kuryoherwa kuko nari mvuye mu ku ntambwe yo hasi nja ku yindi ntambwe yo hejuru narunguruje mu cyama ushika hano Australia uvuga ati gikuru no gukomeza mbarani muga wo kuririmba nkora ibikorwa muri imyaka umaze uburirimbyi ukuririmba hano ubona bimeze gute ufate ku gisagara ca Adelaide cyo gafatana no mu bindi bisagara birimo baririmbyi za Brisbane za Melbourne za hehe ubibona biko bigenda gute tubyifashemo neza no kuvuga yuko novuga ati kweri igihe nshika ngaha kuko igishika ngaha sukuvuga yuko ngo nashitse nicara sinicaye ariko nubwo ntashitse nyine nkora akazi nshika mbandanya akazi ko kuririmba benshi barambagije ati kumenga wahoze ino twakubona basi no mwikwaya ariko ushitse iyo menga wahoze ntiko turakubona bimeze gute ariko burya sinaringize mpoze ariko havye nariko ndiga ariko ndarabana karere kuriga uramenyera karere ndabakarere kibujanye n'uburirimbyi benoko no kuvuga yuko kweri igihe shika ngaha narakiriwe n'abaririmbyi batandukanye za Brisbane abari banzi baranyandikiye bagize ati bagize kweri karibu muri Australia ngaha baranyakiye bagize karibu muri Australia abari banzi n'abatari banzi no kuvuga yuko rero kweri novuga ati kubaho nshitse ngaha muri Australia no kuvuga yuko je nabandanije niga mu buryo bw'ukuntu abaririmbyi bitwara abaririmbyi kweri novuga ati bonga muri Australia sovuga ko nasanze ngo bajyamye oya ntabwo bari bajyamye ahubwo bari ku kivi narabona yuko bari ko barakora kweri bariko barakora ariko ibikorwa byabo rero ho nagiye mbazirizana no kumenga ibikorwa byanyu ntibigaragara kare turi hariya muri Afrika no ko nabona menga amantu zindirimbo zanyu ziracana ku ma YouTube ubu naho kumenga za kwikase ariko ico kibazo nakibajije mu gushika no sasa daronkisha sinzi rero ngira ngo nibindi bintu byaba byaracanga yashobora kuba byarajyamye kabirindiye mwebwe ko mu bivyura ndibaza nuko ariko mu ncamakeje kubwiwanje maze kubona ko baririmbye bamwe bakora Brisbane barakora Adelaide ngaha barakora turafise abaririmbyi ngaha nubwo bajyamye ariko ndizere yuko nubwo bajyamye nkumbure mu misi y'imbere bazogira ntibazokanguka no kuvuga yuko rero mugabo ku ruhande rwanje nanje ubu ndi mu mwanya ndi kuri tere ndiko ndakora ndibaza n'abantu benshi bariko barabibona ubu ndi kuri tere ndiko ndakora indirimbo nubwo maze gukora nkeyi zibaho ariko ubu ndi kuri tere uri kuri tere uri kurakora indirimbo niho tugomba duce dutandukira ni Jairus Matona ugiye ukandika muri YouTube ukandika Jairus Matona
official Yego. ukaca ufyonda search ucubona indirimbo ziwe zose ariko arakora kandi abirimwo neza, aramaze gutumirwa mu bikorane bitandukanye hano muri kino gihugu, akava Adelaide akaja Brisbane, akavuga ubutumwa, akava Brisbane akaza za PEF, akaja mu bisagara bitandukanye, kandi kino gihugu ni kinini. Wumvise gutumiwe mu kindi gisagara bisaba indege hagenda amasaha 3 amasaha 2 uko ni usanga ari bisagara biri kure na kure, aratumirwa akagenda agaperforminga agakora ibikorwa, ni wagenda ukandikamo Jairos Matona official, ucumubona ucubona indirimbo ziwe aho ziri, ucufyonda kuri subscribe umushigikire, uzoba ukoze neza kandi Imana izoguhezagira. Rimwe ro mu ndirimbo ziryoshe nabonye abantu benshi bakunze Chombo original. Chombo yaje gute? Nakuvuga ko Chombo ukuntu yaje, navuga ati yaje nyene igezweho kuko yari yaje kugira ngo itere intege abakozi b'Imana, abarindi b'Imana, nkuko twamwe tubivuga ati abarindi bamwe ngaha barakoze kera vraiment, nkuko twabivuze barakoze, ariko harageze igihe menga bakwikase bararyama. Ndakuvuga yuko Chombo maze kubona yuko haragahwekere kabarimvye kumenga baryamye, niho haca haze iyo idea kwandika Chombo kugira ndabatera intege, kugira bumve yuko umuririmbyi umukozi w'Imana wari we wese ari umujenama ari umudiakoni yumve ko ari igikoresho kizima gikomeye gihimbara Imana. Ndakuvuga yuko rero iyo ndirimbo yaje mu ubwo buryo kugira ngo nkangure canke ntera intege n'abakozi b'Imana bamwe bariko barabikora neza, kugira ngo bumve yuko bongewe intege kugira ngo babandanye umurimo w'Imana badahengeshanya, batagenda badahugumba bacaje no hino, bumve ko ari ibikoresho bihimbara Imana, kuko igikoresho fake ntigishobora gukorera Imana. Chombo original rero navuze iyo original, ako Chombo original, ivyombo vyose nibirameze neza, ako original nikawa mukozi w'Imana akora ibintu bihimbara Imana. Rero iyo ndirimbo yaje mu ubwo buryo kugira ngo ikomeza abantu, itere intege abantu, abakozi b'Imana, baririmbyi bene kugira ngo bakomere mu bikorwa by'Imana. Chombo dushireho gato yakumva Chombo Chombo kinachomtumikia Bwana chote ni original, watumishi original, waimbaji original, mabishop original. Akona gace gatoya ukeneye kuyiraba yose n'izindi zihari, genda kuri Jairos Matona official usuzibona. Mugabo wiko gukora subscribe, umuhe comment, utanga ibyiyumviro, umushigikire, umugira inama, kuko turabantu turakeneye kugira inama kugira ngo kumeze gukora ibintu bimeze neza. Chombo inyuma ya Chombo rukitegurira iki? Nababwiye yuko ndi kuri tele, ndi kuri tele, nkuko nabemeye ko ndi kuri tele, bishasha biguma bizi. Tubwira hazigahinge kingana iki kugira ngo hari indirimbo nshasha tuko nateguye kandi mu mashine ibintu bikora genda neza, umwanya wose ashobora gusohoka, bita Ndoto ya Yusufu. Iyo ndirimbo hafi yo gusohoka, rero nosaba abakunzi bakunze kunkurikirana babandaye kuguma bankurikirana iyo ndirimbo, nawe nyene iraje vuba kugira ngo shino basaba kuguma muntera intege, munyereka ko muri kumwe nanje kugira ngo ibikorwa by'Imana bishikara bitera imbere. Nuko murakoze. Ariko ngira ngo umwaka tuzobona indirimbo zitatu zingahe, urano mwaka wezumenga duhaye zitatu niba zari zibiri. Sinzi umwaka ko muzokongera ko tukaronka izindi zibishirize. No kuvuga yuko umwaka waheze kwera natanguye, umwaka uri kurashira uri kurahera, nurumva nagiye gukora indirimbo ko ikanguka giwanje canke ukugaruka kuri tele kuri wanje nabitanguye umwaka wa 2022 ukurahera, cyo gutuma natanze indirimbo zingahe zibiri. No kuvuga ko kandi ihangiro nihaye, indirimbo ninazo kandi nyinshi zishobora kuja kuri social media, zirahari kweri, sinovuga ngo ntizihari, zirahari, zirahantu zirabiswe, ziri muri garage. Ngero duha kamere kamwe. No kuvuga yuko ro nihaye ihangiro burameza 3 indirimbo nshasha zogira ante zigena zija. Nk'uyu mwaka n'imiburi buri zine tuzozibona. Umwaka 4 na 5 zizojako, nakibizovana n'ukuntu agenda yiwanje izo bimeze. Kandi kigira kabiri naco cyo nabemereye ubu hanzo bandi kunda performinga hose byo nzoba ndi kunda fata
nzobashirira ko kugira ngo babone ibikorwa byanje kuri YouTube baguma bakurikirana kugira ngo udukoresha YouTube gusa cyangwa urafise n'izindi platform za Instagram ndafise Instagram Facebook zose ndi nazo ndakuvuga yuko hose ndakunze gushirayo zose ni bimwe ni Jairos Matona official kuri Facebook nukuvuga ko hariko James Imbazi ni James Imbazi kuri ntuze Instagram nyene ni James Imbazi bitandukanye na YouTube channel ya YouTube niyo yitwa Jairos Matona official okay ntivyoroshe tubwire rero nigahe banga wibaza ko umuririmbyi akwiye gukoresha kugira ngo ashobore gukora ibikorwa byiwe igihe kirekire ibanga yokoresha ubwa mbere nuko ubwa mbere bwo yomenya icari icyo ni ikintu ca mbere yomenya icari ikigira kabiri naco akamenya ivyo ari karakora bari karabikorera ukuntu bashobora kugira no kuvyakira ikigira kabiri naco akubaha Imana aje kubaha Imana akubaha n'abakozi b'Imana basanzwe bamurongoye kuko hari abantu usanga bakorera Imana batari mu murimo w'Imana ugasanga nta shengero nari musanga bamubarizamwo ugasanga nyene yibereye hanze y'ishengero muga kagomba kuza gukora ibikorwa vy'Imana mu ncamake atashengero nari mwe rimuzi ubwa mbere bwobwo mu ivyo bintu navuze mu gihe abigendeye no kuvuga yuko ingabire yiwe irakomera kuko kujya agenda mu ichurch hari abantu bamutera support intege kugira ngo bakamubwira ati ingabire yawe irameze neza bandanye nkumbure arashobora kuja hajya agaperforminga n'imbere bakamuvugiriza ibitaro ugasanga abire yiwe uragize ntakomeye mugabo uri hanze y'igikorwa no kuvuga yuko yangabire yawe ntishobora kugira ntishobora kubandanya ingabire ntishobora kubandanya kuko ingabire yawe ishibura abantu bayitera intege bisha mugo mwanya shatu kwita ko kuri umusani w'isi uri umuntu wikundira ivyisi rero hari umusani w'isi n'umuntu w'Imana rero mu gihe uzoba wubaha Imana ukorera Imana usenga Imana no kuvuga yuko ivy'Imana izobishaka gukora mu isi izobicisha muri wewe kuko Imana ntishobora kurukiriza ururimbo mu mwana w'umuntu idafise intumbero ibifise abantu ishobora gukiza kandi na benshi baba bavuga ati hari igihe usanga ubuso nk'indirimbo warandise indirimbo ugasanga hari umuntu akubwiye ati vy'ukuri indirimbo yawe ndayumvirije iramfasha mu mutima mu mwanya ucuvuga ati Imana ishimwe kuko icyo natanze cyaragize cyo gikora mu mitima y'abantu uvuze ko ari byiza gusenga kuja mu rusengero ukasengana n'abandi ariko we ntiwa urimira n'abaririmbye mu makwaya kandi hatufise amakwaya menshi turafise izitwa za Voice of Peace turafise za Songa Mbere turafise za Blessing hariho izitwa za Beraka hariho ni nyinshi muri kino gisagara ca Adelaide kwaya ni nyinshi pe kandi mpenga ntaco zibaye kubiye kudifarije ni kwaya ni imwe ga Jairos okay kwaya waziga iki utubwire kabisa bavyumva bariko baragukurikirana haja boss okay vuga icatu bitwa kufatanya mu ncamake ubwa mbere bwo nkuko mwanzanye hano cyo gituma twovuga ntacu ndabagaya ko kinini cyane gose nkuko kirahari gitoyi mu ncamake ni cyo gituma nabwiye kirahari ariko ahandi naco urumva barakora babwire rero gukora barakora gukora baragira mpanda bivuga gukora baragira bavyumve sinikunda bagaye bararirimba vy'ukuri kandi barakora kandi jewe ndi umuntu muto cyane gose ku makwaya yabayinga hari amakwaya ngana numva bimaze imyaka 16 sinzi uriko urababesha uri umuntu muto kuri bo yeje ni umuntu muto kuri bo niko no bivuga ameza kumva so nukuvuga yuko rero icyo novuga na bararirimba kandi barabikora neza kandi ndashima cyane gose kuko bariko bararirimba sino batora amakosa ngo ntibashoboye oya uko baririmba kose ndabikunda mugabo ingorane y'amadefo nabatoyemo ni imwe amakwayo ngaha ngo ndabivuge bavyumve amakwayo ngaha nka yose no kuvuga yuko ntibubahiriza ico bita ikwaye cyari cyo ntibaramenya ikwaye cyari cyo aho sinumva ni cyari cyo kugira ngo bacubahirize kugira ngo nejo haboneke kugira ngo nejo tubone ufashe kwaye imwe uyijemwo canke n'abandi basizimbiro hibe byiwawe nibashika ntibareke kuyunga n'amakwaye isho kintu rero kibe iyo defo yivuge kugira ngo baririmbye bayikosora okay mu ncamake nk'ukuri kurabivuga sinovuga byinshi
kandi si kuvuga yuko ngo noba uvuze ngo ntibazi kwaya icarico ntibazi kwaya babwire icarico kuririmba barashoboye uko ravyima ko kuririmba barashoboye muga ntibaramenya ico bita ikwaya icarico babwire rero muri make ikwaya mu ncamake ico ragomba kuvuga ko iko ngomye gusigura nguko ni kuvuga yuko ikwaya no mugwi userukira Imana kandi uvugira Imana kandi ikwaya irafise ibintu bigize donc ikwaya irafise ikintu inkingi yazo nuvuga yuko irafise inkingi yazo urumva ikwaya ihagaze ku kintu ku bintu by'inkingi mu gihe izo nkingi rero zitaba zihari ikwaya mu uwo mwanya irafise kuguma yubumba buri mwanya izo nkingi zitubwire ntuze bazumva erega bayicaye bashe bagakana ibintu byose bariko barakora ati twumvirize Jairus atubwire ico kibazo kihari kugira tugikosora babwire icambere bokosora amakoya menshi ngaha baze barubahiriza amasaha yo gutonda ko amasaha yo gutonda ku bikorwa vy'Imana no kuja gusenga ku rusengero ikigira kabiri naco ikwaya igizwe nico bita amasengesho amasengesho mba ni make amasengesho ico kintu amakoya menshi yararirimba mugara amakwa sukuba ni yose muramwamwe hariho abantu amakwaya yabo byo gusenga ntubabaze gusa bafokasinga aravuga ati twe turirimbe tubonekane gusa ko twe turaririmba ikwaya igizwe n'amasengesho mu ncamake iyo amasengesho atahari ikwaya nishobora kugira ante ntishobora kuramba ikigira gatatu naco ikwaya igizwe no kubahana mu ncamake ubwa mbere twavuze kugira wavuze kubariza amasaha amasengesho kubahana mu ncamake aho nibini nari kuvuga mugabo reka tuhagare kuri ibi binga bitatu byonyene nukuvuga ivyo nibabikurikiza ivyo babikurikije ikwaya ni ngombwa iraja ku mategeko nk'akarorero urasanga ikorare turabonanye ku munsi wa mbere turapanze ko tuzotegura ku munsi wa mbere canke tuzotegura ku munsi wa kane yego twateguye soko nyene none no kuvuga yuko yakwaya tuzosubira guhura ku munsi wa kangahe wa Mungu gusa twateguye ku munsi wa kane cyangwa ku munsi wa mbere ariko tuzosubira guhura ku munsi wa kangahe si bibi no kurondera ubuzima ni bibi baragenda gukora ubuzima kugirane kuja ku buzi ni vyiza none gushaka ko bosha bamira ku rusengero oya ntiboyamira ku rusengero untahure neza ntiboyamira ku rusengero no kuvuga yuko mwirya misi mwamaze mu vyanyu none muri bajya abantu umenya ko hari uko mwahuye mugataha kujya mugaruka mu gwacimana muhura ku munsi wa Mungu kuririmba ni bangahe muri bo baje bakomeye ico kibazo umuntu arenza kikubaza muri bajya bose ni bangahe baje bakomeye mwese muza guhurira haje imbese nico kizwi ni Imana ariko okay rero ni kuvuga yuko Imana mu ncamake kirazira kuza kuyitambira imbere mu gihe canke kuza kuyitambira kuza kuja kuririmba imbere mu gihe hatabayeho ikwaya kubonana kandi muri ya misi yarengana nkumbure mwinjira saa 3 tubonane saa 1 kugira ngo twitunganye tuje gutanga injiri y'Imana twebwe ubwacu twamaje kugira ante kwitandukanya n'ibitureka kuko haje imbere ho tuza kuririmbira nahera h'Imana sa kujaho wari we wese yivanze kuko nk'akarorero urasanga umuntu mwateguye ku munsi wa kabiri musubiye guhura ku munsi wa Mungu kuri tere nkumbure haro nabandi baje bakwicerere bakaca bashika birundamo kandi kigira kabiri nacyo kica kibononera ukazusanga kumwe kutubahana nako ukazusanga umuririmbyi yitwa ko yigombeye yaje yambaye ko yigombeye no kuvuga yuko yashika imbere mu baririmbyi bamuhanura ate mugaba ukuntu witwaye ni nabi akaje ngo ibiko cy'Imana ngo ndagihevye ngo ndigiriye mugabo kubera babona mu ingabire yo kugonga no kugira ane bakasha baguma bakuyakuya ngwingo ngo ntangora kinginga nyene mwico gihe Imana ntibikunda bya bintu bije kwiciki igwa cy'Imana ariko na Yesu yavuze ngo intama imwe turagenda tukayirondera tukaziga 99 okay mwico gihe kuko hajya bavuze yuko n'Imana irahana ivyo uravyemera kuko Imana ishobora guhana Imana irahana ariko Imana ni nyarukundo ni nyarukundo ariko mu gihe yaguhanuye kenshi kabura ukuntu igufata iraguhana ibyo ni ibyimiro bya Jairus turashakomeza
turacyakomeza turiko tugenda tugana no ku musozi. Jairos uramaze imyaka uririmba kuva 2010 gushika no munsi, ariko ntiturakubona uririmbana n'abandi baririmbyi bakomeye za collabo. Wavuze mu Burundi ko bishobora kuba bigoye, ariko uri hano muri Australia, uri umuzungu ufise amafaranga, twitege kubona uririmbana n'abaririmbyi bakomakomeye. Sawa, murakoze kuri ico kibazo. Mu ncamake nta muririmbyi atamba yirorera mu ncamake. No kuvuga yuko gukorana collabo n'abandi bantu bitandukanye ni vyiza cyane gose, kandi ivyo bindimwe mu maraso. Yego ndikunda bipanga, ariko haraho uri kuradodora, ndikunda dodora mbaza buke buke. Rero no kuvuga yuko ariko sishobora kubavuga ngo tuzokorana naka ngo ndikunda dodora ndabavuge oya. Novuga yuko igikorwa ndikunda kora subwo ngo nkuko nababwiye sinicaye, ariko ndikunda gerageza kudodora hirya no hino ku bantu basanzwe bansumba bankurira, kuko hari abansumba nshaka yuko twokorana kugira ngo nanye ndabe ko nogira noronka aho noshikana jewe. Rero mu ncamaka ndikunda dodora mbaza kugira ndabe ko noronka ako gasumbusho kugira ngo nanje nkora nawo bandi. Kuragerageza kudodora urondeza, nibyo ni byiza, ni gukomeza, niko bimeze. Dukomeze tugenda tugana ku musozo. Turi muri 2023, mu myaka ndwi tuzaba turi muri 2030. Jairos yumva ko azobageze he muri 2030? Ego kuko haje nta wirotera nabi. Je mu myaka 2030 nzoba ndi umuntu meze neza cyane gose. Meze neza gutubwira cyane gose, haba muri gospel, haba zoba mu bijanye n'ubutunzi nzoba meze neza cyane gose. Yego ivyo ndavyizera kuko Imana yavuze byose uko ico mwiyaturako ico kizogirana kizo. Nkora Yesu nzovuga niyature kwibi oya jero muzi nagera hano. Soma ku kajuisi hanyuma ndakubwire. Muzi nagera hano navuga ati imyaka ibiri ibintu bizoba byabaye ibindi, ariko ubu haheze 16. Ari gihe bingora kwemera ko ikwiye. Ngira wasenze na oya ndbo umuntu arashima Imana aho Imana ibigeze ikora, ariko ari gihe ukubita umwihweza ugasanga kabisa ibintu. Anyway, ariko umuntu arapanga mbwa Imana nayo ikagira imugenera. Ndibaza uko niko tubyemera nk'aba Kristo twakijijwe, sibyo? Okay, nzigazo tubazo rukeya nka 2 gusa canke 3. Jairos akunda iki yankiki? Yego mu ncamake jewe nkuko nababwiye je nikundira uburirimbyi, nkakunda familia, nkakunda abagenzi, ivyo bintu ndabikunda cyane gose. Ikintu wanka mu vyo nanka ndanka ubunafiki, uranka ubujyajya. Ico kintu ndacanka wofu mukora ibindi byose mugabo ntugira ko ubujyajya. Hari umuntu yabagwize ko ubujyajya nka cyagiye wari ukiresha ukiri umusore nk'umukobwa wawe akagukora ko ubujyajya. Mu ncamake iryo ndibanga ry'uwanje ariko ico nzi coco jewe ndanka uburyajya kugana n'umuntu mugabo ukazusanga byo muko muraganira yakora kubita amakorosa ndondera ukuntu nyene nyumva ivyo ndavyanka mu ncamake. Uravyanga? Yego. Umaze imyaka 3 mu Burundi baragukumbuye, Inyanza baragukumbuye kabisa ndabizi. Yego ndaze ko bakwitege ryari? Mu ncamake hari ni muhiri wacu. Umwanya wari wo wose bakwitege ryari? Babwira akajambo ko kubatasha. Je novuga ati babwira n'igihe bo kwitega. Je novuga ati mu ncamake n'ukuri novuga ati ndabaramutsa cyane gose kandi abakumbuye Nyanza rake ndabakumbuye kandi abakunda cyane gose mu rugo. Yego hajya narahakora ibikorwa byinshi cyane gose bijanye n'uburirimbyi ujumbe korakoranye cyane gose kandi abakunda ndabakunda n'ubundi abahoza ku mutima. N'ubu iyo njyamye ari indirimbo nijya nyene ibisigaye navyo abahora banze kuyipigo hajya imbere murabizi muravyibuka no muravuga ati turagukumbuye ahantu kuri ya tele ahantu wakunda guhagarara. Munyitege mu minsi izoza imbere, simenye umunsi n'isaha ariko munyitege nzogaruka ko baramuse. Jairos mu myaka 20 ningahe umaze ubayeho ku isi? Ni giki umaze kwiga mu buzima? Cyo maze kwiga mu buzima
isomo ry'ubuzima isomo wosangiza abantu isomo ry'ubuzima mu ncamake novuga ati iyo ugowe ukihangana nicyo kintu cya mbere kwihangana bana nkawe wabuze mutama wawe ukiri muto kandi uri umwana mukuru yego iyo ugowe mu bibazo byose urimo kwihangana ikintu cyose kibazo cyose kije ubona yuko umenga cyo kunaniza ukwihangana ugasenga Imana yawe icyo nicyo kintu cya mbere nize mu buzima kwihangana ibi byose biba bije ubona byo kugira nabi reka tubashimire tugushimire nawe Jairos dushimire namwege mwese mwariko muradukurikirana uyu ni Jairos Matona official yariko adushikiriza ivyumviro byiwe kubijanye n'uburirimbyi n'ubuzima bwiwe hano muri Australia muri rusangi turabashimiye ku mwanya mwafashe mukatwumviza mukadukurikirana murahawe kaze mukore subscribe turabasabye cyane mukore subscribe mwongere mutange na comment mwongere mutange n'ivyumviro byanyu kugira ngo ikindi gihe twasubira kumuhamagara Jairos tuze tubifatire ko kugira ngo dukomeze twubaka umuryango twubaka uburirimbyi dukomeze twungurana ibyiyumviro Jairos wakoze cyane twagutumira ngira ngo uzogaruka kandi yego cyane gose nzogaruka murakoze Imana ibahezagire tuzosubira yego murakoze Original.